kumusaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro yehi naronse umuzingo wanje ndawubonye yamitwariragwa kuko hariho nabo baba bari muri kore bafite ivyumviro nk'ivyo mugabo bakabura abantu bababwira ikintu cyose ubukene umuntu yamaze kugikora akagushingire nahe tije byagenze uko ya baba bakenera support yawe niyo mpamvu vraiment nababikora bo kwisubirako ya hagi Imana yukerera mu kibanza cawe nyene nigi Imana gukenera hamwe nabandi ya rero iyo umaze kumva muri yuko Imana gukenera mu kibanza cawe nyene birakenerwa kukita ukava mu bantu ukaja mu ico kibanza rero iyo ukirimwe uraronka amayishurirwa yo gukompoza canke yo gusuramwe ivy'abandi so urazi ko turongorwa namwe muyera muri byose wewe ntuhinduka 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 Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV turamutse umuntu wese mu cyoro ciwe aho aherereye abari hagati mu gihugu abari hanze y'igihugu mwese turabaramukije ni mwiriwe ni mwaramutse bivana n'umwe wese aho aherereye ariko kandi ntitworeka kubashimira mwebwe mwese mudahengeshanya kudushigikira harabagira subscribe nawe mbere utaranayikora reka ndabikwibutse ubikore kuko biradufasha gose haranabagira like harabagira comment mwese turabashimiye hanyuma kuri mikro ni Pacifique Nduwimana kuri kamera za PITV murabona ko turi kumwe no mushitsi ari kumwe natwe niwe tugiye kuganira reka tumuramutse tumuha nikaze kuri PITV namahoro yego namahoro akomeye tumeze neza tugwaye ikaze kuri kamera za PITV yes murakoze cyane kubatakuzi kumbure mu kirundi bavuga ngo urya muntu si muto ngo ntawo muvuga n'umugabo ngo yivuge kubatakuzi wo kwivuga gute so izina ni Franck hama nkaba dirimba muri vya gospel nkaba nsengera mu Kidengeri church riri kumutakura kujya zero ego nivyo turi kumwe na Franck umuririmbyi muri chorale uri umuririmbyi mu ruhegwego so urwego ndimwo ndarimba muri eglise mugabo hambavu yaho ndiko nija mu rwego rwaho kuko numvise ari ikintu kiri muri jewe numva ngo ntokwigumizamo nosangiza abandi ndiko ndinja mu rwego rwo gukora career solo nkaririmba ari jewe n'umwami wanje tuvyumva ya ego aha umuntu ariko ariyumvira cy'umuririmbyi aca aho nyene abona ijwi cyangwa aca yumva ijwi kumbure ngira ngo wodukorera mu gahogo tukumviriza tukaduha kuri iyo ngabire yo kuririmba sinzi ukubigenza sinzi nukubikora ico nzi nuko hiyo utegetse biratungana ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze
rimwe gusa biratungana huye biratungana. Wow. Kumbura kuberi benshi batarabaririmbye tuno two gukata ukuntu iyo uri kuraririmba numvise ukata niko musanzwe mubikora. Oya siko dusanzwe tubikora mugabo nyene hari ibintu nyene umva woririmba uko yego ukumva umengo bishiramo ariko numvise nitwa rikiza mwakoze yego. Franck kumbure turiko turaganira ibintu byo kuririmba uba bitanguye ryari gute? So je ibintu byo kuririmba ingene nabitanguye donc avant sinari nzi yuko ari n'ingabire yanje ariko nagiriwe ibakwe muri 2014 ninga muri primaire vraiment nagiye mu Marambya ku mupasiteri yitwa Pastor Janvier hama ngiye kubayo kubera ko yari yuguruje eglise angiye gutembera kubera atabona ivyo yari bahari ndaririmbana n'abari bahari cyumva umengo ndabishoboye acambira ati nta kuntu woguma ngaha arabisaba muhira baramwemerera hama ca ndahagumye niho iyo ngabire yagiye iri developa muri jewe igendera haguruka uko Chris nabikora cyane niko naguma numva nyene umengo no biteberamwo no kuvuga ko muri 2014 ariho namenye yuko iyo ngabire nari ndayifise mugabo ico gihe narimba muri Sunday school niho namenye ko iyo ngabire ndayifise mu nyuma bica bigenda birakura gushika n'ubu ariko hariho n'undi mugwi wamfashije cyane witwa Glorify Team GT mu gukora ku Mutakura muri Nord narakoreyemo cyane uramfasha gutera iyindi ntambwe narimera nkava mu Marambya ama déplacement gutaha mu ijoro kandi niga byaraboneka yuko ari ibintu vyanje nyine atari ibintu ndiko ndarondetse mbega nibaza ko muri kino kiganiro tuza kuririmba cyane ariko imbere yuko ukumbure usubira kuririmba kugira ngo unezereze abakunzi ba PITV kumbure n'abakunzi bawe nirihe tandukaniro ryo kuririmba muri korale no kuririmba ku giti cy'umuntu? So kuririmba muri korale birafise avantage nini gose ko deja uburi kumwe n'abantu kandi ko uri kumwe n'abantu kujya jengira ama recherche yiwanje n'ujya kazana ama recherche yiwe twese tukabihuriza hamwe ucu usanga hariyo ibintu bishasha umuntu ari karakira rero biraryoshe cyane kugenda kwikorana uririmbe uri wenyene mugabo watanguriye mu bandi ufise nivo yaho wabikuye n'ubu nuko ndakubwiye ndabikesha iyo migwi nyene iyo migwi rero itandukaniro rihari siri nini cyane byose kuko no guhimbaza Imana no kuramya Imana ariko kenshi iyo urikorana n'ivyumviro biragera ku rundi rugero muri korale hari ibintu bisaba amahera mugakotiza mugabo iyo kurikorana ni we peke ni we wenyene rero ucutangura gukuza ivyumviro ingabire yawe hari ukuntu naho bari ukuntu ko gusina wisanga kwavuyemo kora ko nta support ihari nta support ihari ngo mu barimvyi turegeranya ni we wenyene rero uca wisanga uri kuraduga uca wisanga uri kuraduga n'ingabire yawe ikagera kure kandi n'ikintu bita ubwoba muri korale ushobora kumara n'umwaka muri korale utarahagarara n'imbere ubwo umubinyegezamo mugabo uri wenyene byose ni wewe umva ni handi wisanga uri kuratera intambwe cyane gusumba yego ubure twobana tukaririmba tukahimbaza Imana nta kibazo. Ku musaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro
narose umuzingo wanje ndawubonye ya mitwaro iragwa narose yo rwagwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutseyo nagabanye kuri ya migisha ni wewe wakuabudiwa ni wewe oh yeah ni wewe wakuabudiwa ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe ni wewe wakuabudiwa niwe jenizu yanje tuzakorera Uwiteka Imana waduhaye amazi tunyotewe tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi itekanye n'igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutahuye. Imana iguhezagire numva uri kuradushira mu kindi kirere. Amen. Franck turiko turabandanya kumbure tuganira ni kubera iki abantu baririmba ku giti cyabo kenshi usanga batari mu makorale kandi ariyo batanguriye? Kenshi ikintu kihaba bakava mu makorale nibaza yuko hari ikintu gikunda kuhaba no kwitwa yuko kandi atari cyiza ubwibone ya ukabona ati je nahora muri bajya ubu sigaye ndabarenze ndumva umengo sinokorana nabo ukumva ko hari intambwe ushitseko kuko deja nakubwiye kuko ubu uri wenyene ubona ati byose ni nguvu zanje mesi ivyo ya rero kenshi uca usanga n'uwahora muri korale asangora giti ciwe aca ava muri korale aguma avuga ati je narubatse izina ku giti ciwe mugabo sivyo mu bisanzwe ahubwo nabo bandi muba mukorana umuntu abakwiye kubagumamo kuko nabo nyene baba bakeneye support ivuye kuri wo maze kwikorana kuko hariho nabo baba bari muri korale bafite ivyumviro nk'ivyo mugabo bakabura abantu bababwira ikintu cyose ubukene umuntu yamaze kugikora akagushingira nawe ati je byagenze uko ya baba bakeneye support yawe niyo mpamvu vraiment n'ababikora bo kwisubirako hama tugasubira hahandi nyene tugafashanya n'abandi nyamba ari vyumvira umuntu ashobora guterera abantu canke turacafise n'ibindi tubakeneye ko bagereka ego Mbega twavuga ko umuntu aririmba ku giti ciwe canke umuntu agira atangure kuririmba ku giti ciwe ari uko kumbure yakompoje nk'indirimbo yatanguye gukompoza? Oya ntibisobanura ngo ni kugira ngo watanguye gukompoza biravana musanzwe umuntu gukora ku giti ciwe hariho na benshi usanga bikorana mugo ugasanga nta n'indirimbo arakompoza ya barahari ugasanga arikorana ugasanga akora nk'amakava y'abandi agasubiramo indirimbo zaririmbwe n'abandi umva rero si ico umuntu atangura kwikorana icambere nabwe yahaye Imana igukenera mu kibanza cawe nyene n'igihe Imana igukenera hamwe n'abandi ya rero iyo umaze kumva muri yuko Imana igukeneye mu kibanza cawe nyene birakenerwa kukita ukava mu bantu ukaja mu ico kibanza rero iyo ukirimwe uraronka amayishurirwa yo gukompoza canke yo gusuramwe ivy'abandi so urazi ko turongorwa namwe muyera muri byose. Hanyuma ku ruhande kumbure rw'iwawe uri iyo mpano yo gukompoza usanzwe uyifise? So iyo mpano yo gukompoza sanzwe ndayifise kandi kugira ndayibone mwava natanguye kubona je pense ma 2016 kubera ko
narakompoza nkatanga indirimbo muri worship team hama bakazirimba nkumva umengo zisona bien ndatangura kumva ati rero ibintu hamwe no bibandanya kugera igihe naje numva biraryoshe iyo uri wumva ikintu watanguje abandi bako barinjoyinga muri co rero ca wimvira nk'indirimbo na compose muri eglise tuyaririmbye na worship team abantu barahezagiwe ku ruhande rwawe ntuca wumva ko kumengo hari ikindi kibanza mvuga ati ahubwo rero reka mbandanye kugira ngo Imana inkoreshe ku rundi rugero vraiment bisobanura ko hari ikintu c'abantu mfise hari ikintu gitekeye muri jewe abantu bakeneye atari nabo muri eglise gusa amahanga ya okay, hanyuma kumbure imbere yuko dusubira kuririmba iyo uri kurihweza aho abaririmbyi baririmba gospel mu Burundi aho urugezo bagezeko kuri wewe urubona gute? So abaririmbyi gospel mu Burundi kurugezo bagezeko jewe ava nkibizamo muri 2014 mva ko nari muri Sunday school ngo numva muri 2016 nari ntanguye kuja muri worship team y'abakuze nkumva nkatohoza ibintu bimwe bimwe ahubwo bisa nkuko wasubiye inyuma cyane kuko gospel y'u Burundi mu Rwanda bahora baza hajya Gabi yarazino yamakeneye ubufasha kuri ba Apollinaire ya rero gospel ya kera yari hejuru cyane niyo mpamvu mva indirimbo za ba Apollinaire n'ubu zikivuzwa ya n'ubu zikivuzwa ko yari hejuru cyane n'u Rwanda bakenera support ino mu vya gospel akeneye gutanguza ikintu yarondera umuntu wino fasha giriki kuko bari bazi ko umuziki w'u Burundi vraiment uteye imbere rero paraporo ya kera ingene je numva kera ahubwo umuntu mengo turi hasi cyane turi hasi ikintu kibikwerekana uko muri eglise biratangaje kuko muri eglise bashobora kurimba indirimbo 10 ugasanga iz'abarundi barimvyemo n'izibiri usanga nk'indirimbo nk'umunani zose n'iz'abanyarwanda kwera ikibari ko barakora cyane rero kweki natwe tutodomina ugiye gusengera nko muri Zion Temple mu Rwanda ugasanga indirimbo barimvye nk'umunani n'iz'abarundi zibiri n'iziwabo ya rero turakeneye vraiment gushiramo ingufu turakeneye gushiramo ingufu kugira ngo umuziki wa gospel Burundi usubire kuri ya niveau vraiment kuko murabizi ko Burundi ari mu gihugu vraiment gitegerezwa kuzobamwe ikanguro rero ikanguro ntiryo bakugisata kimwe no mu barimvyi vraiment dohaguruke yani cyo numva nobwira abandi ubwo kumbure muri iyo mpano yo gukompoza hariho ubuhinga mwiga ahantu canke umuntu akuja imbere akakwigisha akakubwira ati burya rero bakompoza gutya kugira ngo indirimbo yawe igume ikunzwe ubwo buhinga vraiment ona gukompoza ikintu nasanze ari abantu bakompoza bataririmba batanabishoboye agakompoza adashoboye kuririmba rero gukompoza nasanze ari ingabire mu zindi hariho n'abandi bantu hari abantu benshi baririmba muga indirimbo atarizo bakompoje bo abantu barabakomporeza bakaririmba ya rero nasanze gukompoza ari ingabire nta muntu akuja imbere gusa washobora guheza gukompoza ukavuga ati reka ndaba umuntu nobaza ati ibi bintu vyumva gute baya majambo wumva janye ya kuko uriko urakoresha n'umutwe wawe gusa ukumufisa amadute ya mugabo ushobora kubaza iri jambo wumva rimeze gute ukaraba abantu nyene umenyereye mwako karere bamaze kugira intambwe bateye muri vyo bakaguha support iyo kenshi wumvise umuntu avuze ati aka kantu ni sawa akagashiremwo usanga uri kurabikora wumva unezerewe umenga abantu bose bavyemeye nawe utaburabire kure okay tuje kure dusubire turirimbe tuwire kure tukubite ibintu nyene kubita ibintu hano ibintu bikomere abantu bahezagirwe hano wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka wewe ntuhinduka wewe
nuhinduka wewe nuhinduka mushobora byose akaganza byose ari hano mushobora byose akaganza byose ari hano amamara wamamareyo amamara wamamare 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 waramamaye mwami w'abami isi yose ikuramye urakwiye 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 ho wampinduriye agahinda mu munezero anyuzuza amahoro n'ibyishimo Yesu weje sinzakuvako nzakunamba witeka Amen. imigambi Imana ifitiye nta na kimwe coyitsinda nta na kimwe coyisambura. Haleluya. Bari guheza ati Amen. Ibintu byari bimeze neza byari bikomeye. Hanyuma Franck, mbega wewe none indirimbo yawe ko numvise umenga izonya ni ndamaze kuzumva ahantu. Yes. Wewe nta ndirimbo urasohora bimeze gute? So nta ndirimbo ndasohora mugabo I have song ndafise indirimbo nzoshira habona ejo ku munsi w'ejo samedi. Iyo ndirimbo ni indirimbo haracigiye nari ndayanditse umwaka weze mugabo nagenda ateranya utuntu mvuye kwishura ugasanga nashitsemo kandi kantu nafatanyije kandi kantu iyo ndirimbo rero niyo nzoshira hanze ku munsi w'ejo samedi. Indirimbo yitwa waravuze biraba. Amajambo ayirimwo ni waravuze biraba umwami yarategetse birakomera. So harimo n'intaye nyene kuri jewe sinayifatiye ku bandi gusa ninayifatiye kuri jewe hariho n'ivy'Imana yambwiye vyabaye n'ivyo yavuze. So nizeye ko n'ibindi bizogenda neza. Rero kenshi bakunze kutubwira iyo umuntu agukoreye ikintu bisaba kumushimira. Ni indirimbo yo gushimira umwami ko yabikoze nyene. Iyo umuntu agwaye akantu akumva ati nukuri merci mwakoze n'umuntu aranezerwa ntumva ko Imana dukwiye kuyicubahiro cyayo vraiment. Ni ku munsi w'ejo rero samedi. Ego mbega nimba zitobari ibanga nta ntocisha ko muri iyo cyane. Oya reka tuyitege ku munsi w'ejo samedi. Reka tuyitege ku munsi w'ejo samedi. Reka tuyitegeje. Abakunzi ba PITV, abakunzi abo muziki w'u Burundi, abakunzi bawe bazoyisanga bizogenda gute? So aho kuyisanga ni kuri YouTube wandika Franck. Ndimbo ni waravuze biraba ucuitora. Yes. Reka kumbure tuwe turahakaze abakunzi ba PITV, abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi ba Franck, abakunzi banyeshengero mu kidengeri. Tuwe turahakaze ku munsi w'ejo iyo ndirimbo
bazoce baja kwiraba nibaza ko ari indirimbo uyumvise amajambo ni indirimbo nziza cyane. Yes, ayo majambo urazi kuririmba ikintu ntukibwirwe n'abantu mugabo nahatwa ari ibindi amajambo gusa ubwanje aranyubaka ari muri yo ya nizere yuko azofasha menshi kandi mukure kurika ndibaza narabisengeye sino kwibaza ndabizi narabisengeye ndazi ko hari abantu benshi bari mu mihingamo mu micungararo mu bihugu bitandukanye bazofashwa ku bwayo ya ikintu nakoze si ikintu co mu Burundi gusa cyane ikintu giherera muri quartier gusa ni ikintu niteze kumva intahe z'abantu bavuga ati vraiment indirimbo yaradukoze ko yaradufashije kandi narabisengeye ndizera neza ko izosiga ibimenyetso n'ibitangaza ya mbega izo bibona canke izo bari audio bimeze gute ya indirimbo nta clip nayikoreye mugabo kuri YouTube hazo hariko lyrics yayo ya ni video ya lyrics yayo ego reka rero tushike ku musozo wa kino kiganiro cacu tuhamagarira abantu kuzoraba iyo ndirimbo ariko kumbure tutararangiza ufise indirimbo zinga atarakabanga izuri ku uritegurira gushira habona indirimbo ihari ubu niyo imwe mugabo ndibaze ko nko muri December turashobora kwitega iyindi ibyangombwa ariko dushobora gukora collabo urazi yuko iyo abantu babiri bahuye bakarishanya abana b'Imana kamera ya ndiko ndifuza ko iya kabiri ishobora kuba ari collabo ndi kumwe n'undi muntu yes ataramenyekana undi muntu ataramenyekana ego abakunzi ba PITV reka turangiriza hano kino kiganiro dushimira Franck ari kumwe natwe turagushimiye ko watwitavye twizere ko n'ikindi gihe nitwagutumira uzotwitaba ego murakoze cyane nzoza vraiment nanje ndashimiye PITV cyane ya kunyumvira ko ego muri umugisha cyane namwe iyo kenshi Imana hari abantu itegura mu nzira y'umuntu kugira ngo bamushikane ku vyiyumviro vyiwe canke ku vy'Imana igomba ko ashikako ya namwe no bitabo bana muri mu nzira yanje ya kandi umwami Yesu abazagire cyane yes reka rero tubasezere kuri microphone ya Pacifique Nduwimana reka tubasezere tuvuga ngo bye bye.